Banyubahwa bashingantahe bapfasoni bamenyeshamakuru namwe batumire bahire tugire amahoro. Nitugire amahoro n'iterambere rishigikiye ku mpano n'ubuhinga bw'ugaruka bw'Uburundi. Mu nkundire mbanze nshimire Imana mushobora byose iyo yashoboje yongera ishikana kuri uyu munsi aho ndamutse nshikiriza icese imbere yanyu umugambi wanje ngiye gutangura gushira mu ngiro ariwe nise Eclotalent. Imbere y'uko nja mw'idonido ry'igikorwa c'uyu munsi, mu nkundire mbanze nshimire cane ishirahamwe Ingomaki hamwe n'umugwi wose wateguye ihiganwa ya Miss Burundi 2025. Shimire kandi abafatanya ibikorwa aribo twita mu gifaransa abapartenaire bose bashigikiye ihiganwa twarimo. Ino migwi yose kuva ihiganwa risozerewe ntibagarukije aho, barabandanya bakadufata mu mugongo bakadushigikira kugira imigambi yacu ishobore gushirwa mu ngiro n'ijwi ryacu rishike kure. Mu nkundire kandi nshimire mwebwe mwese twateye akamo muratwitaba muraza kubana natwe muri kino gikorwa co gutanguza icese imigambi yacu. Shimire na zina muntu wese adukurikirana biciye ku mbuga ngurukanabumenyi akanadutera intege. Umugambi Eclotalent mu majambo yose ni Eclosion des talents. Niwo mugambi nashize imbere ngo nshigikire urwaruka rufise ingabire zitandukanye mu bisata bikurikira: gucapa, kuririmba, gutamba, ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none hamwe n'ibindi bisata urwaruka rukoreshwamo ingabire zarwo. Mu Burundi dufise urwaruka rwinshi rufise ingabirano zitandukanye, ariko biragorana ingene izo ngabire bozishisha amafaranga, ingene zobatunga n'ingene zobashikana kure mu buzima bwabo. Benshi barabura inyigisho, barabura ababashigikira n'ababafasha gutunganya neza izo mpano kugira bashike kure. Abanyempano bamwe bamwe bahitamwo kubiheba canke izo ngabirano zabo zikabapfira kubusa. Nk'uko tubisanga mu biharuro vyavuye mu rusasuma yakoze mu mwaka uheze, ibice 35% by'abarundi bigizwe n'urwaruka. Mu gihugu cacu tukaba dufise ikibazo c'ubuzi buke. Ishigwaho ry'uno mugambi rije mu ntumbero yo guterera mu yindi migambi leta y'Uburundi yashizeho ijanye no kwitunganiriza imigambi kugwaruka, ariko kandi ni mu ntumbero yo kwitaba akamo duterwa n'indongozi z'igihugu kajanye nuko urwaruka rwo kwitunganiriza imigambi. Iryo higanwa rizogaragaza ubuhinga buri mu rwaruka, ruzoba rwakurikiranye inyigisho twatunganije. Tuzobikora n'umutima wo kubatera intege, duhe ubushimwe abazoba babaye abambere. Hano kandi tuzokorana n'amashirahamwe yifuza gushigikira urwaruka. Mu gice ca kane, uwo mugambi Eclotalent n'akaryo keza ko kwerekana ko urwaruka rushobora gutungwa n'ingabire zabo, bakibeshaho, bagatunga imiryango yabo, bakanateza imbere igihugu cacu ciza c'Uburundi. Muri uno mugambi tuzoshigikira urwaruka 100 bazohabwa inyigisho bongere bakurikiranwe buri munsi ku bijanye no kwiteza imbere biciye mu ngabirano bafise. Urwaruka rurenga gato 135 nabo bazoshikirwa indirectement biciye mu bikorwa tuzotunganya muri uno mugambi Eclotalent. Ibice nyamukuru bigize umugambi ni bikurikira: igice ca mbere muri ano mezi 3 kuva mu kwezi k'umunani gushika mu kwezi kw'icumi, twari twihaye ihangiro ryo gushinga ishirahamwe rizoba riyoboye ibikorwa byose. Tuzokora hamwe no kurondera abazodufasha mu kurangura neza umugambi. Narashoboye kwandikisha ishirahamwe ryacu mu kigo c'igihugu ADB. Narashoboye kwegeranya umugwi ugize n'abantu 5 bazomba hafi mu kurangura n'umugambi. Narashoboye
kwegera no kuronka abapartenaire tuzokorana mwishirwa mu ngiro y'uno mugambi. Hari n'abandi bapartenaire tukiriko turaganira, vuba byose tuzobishira ahabona. Muri kino gice ca mbere nyene dutegekanya kuzohamagara urwaruka biciye muri appel à candidature, aho tuzoba turiko turandika urwaruka rwifuza kuzokurikirana inyigisho zijyanye n'impano zabo. Muri abo bazokwiyandikisha niho tuzotanguramwo urwaruka rwa mbere ruzoronswa inyigisho. Igice ca kabiri kuva mu kw'icumi gushika mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2026 dutegekanya gutanguza icese ngaha mu ntara ya Bujumbura ibikorwa by'ikigo c'urwaruka citwa Eclotalent. Ico kigo kizokwakira urwaruka rufise impano zitandukanye. Muri iki kiringo nyene hazotangura ibikorwa nyizina bijanye no gukomeza impano z'urwaruka. Tuzotangurana impano zibiri arizo ubuhinga bwa none hamwe no gucapa. Twarategekanyije ibikoresho n'abahinga muri izi domaine zibiri. Bano bahinga bazotanga inyigisho bongere batange ubumenyi ku bijanye no kubeshwaho n'ingabire yawe uri mu rwaruka. Tuzonatanga n'impamyabumenyi ku rwaruka ruzoba ruhejeje ivyigwa. Bamwe muri bo tuzobafasha kurondera ama-opportunité ajanye n'ubumenyi bazoba baronkeje. Igice ca gatatu kuva ku kwezi kwa kabiri gushika ku kwezi kwa kane k'umwaka w'2026. Muri kino gice tuzobandaniriza aho tuzaba tugejeje ibikorwa, ariko cane tuzoshimangira no ku zindi ngabire zisanzwe ziri muri uno mugambi: kuririmba, gutamba, gushona, imideli n'izindi nyinshi. Tuzokwakira urwaruka twongere dutunganye inganda z'inyigisho zijyanye no guteza imbere zino ngabire mu rwaruka rwacu. Inyuma yaho uno mugambi Eclotalent uzotunganya ihiganwa. Iryo higanwa rizogaragaza ubuhinga buri mu rwaruka ruzoba rwakurikiranye inyigisho twatunganyijwe. Tuzobikora n'umutima wo kubatera intege, duha ubushimwe abazoba babaye aba mbere. Hano kandi tuzokorana n'amashirahamwe yifuza gushigikira urwaruka. Mu gice ca kane ari naco ca nyuma, mu kwezi kwa gatanu hamwe no ku kwezi kwa gatandatu, turiko turegeranya twongere dushira ahabona ivyamwa vyavuye muri uno mugambi. Promotion des jeunes talents bénéficiaires du projet Eclotalent. Nzoheza mbandanye ibikorwa vyanje ninamara gusubiza runo rugori, kuko uno mugambi utazoherana n'ikingo cane ca Miss Burundi. Uno mugambi wanje uzorangurirwa mu ntara ya Bujumbura yagutse, kuko nashimye gutangurira mu kibano aho mbaye. Ariko binkundiye ntikizombuza gukorera no mu zindi ntara zigize igihugu cacu, kandi no mu ntara cane cane naserukiye. Mu bikorwa maze kurangura hagati mu ntara hari ugukorana na CPTB, Centre de Promotion des Talents du Burundi, aho nagiye mu ntara ya Gitega mw'ihigwana ryari ryateguwe n'ico kigo. Turacari mu biganiro n'abarongoye kino kigo kugira turabe ingene twobandanya dukorana kugira dushigikire urwaruka kandi n'abo bantu bari batowe mu iryo higanwa. Mu bikorwa tumaze imisi hari amanama atandukanye twitavye, aho twakurikiranye ibiyago bijanye n'amahoro, uburongozi, uruhara urwaruka mw'iterambere ry'igihugu cacu. Bikaba biriko biradufasha kugarisha ubwenge mu bijanye n'imigambi y'iterambere kurwaruka. Bubahwa bashingantahe, bapfasoni, bamenyesha amakuru namwe batumire bahire. Mu gusozera nifuza gusubira gushimira abantu n'amashirahamwe yose yadushigikiye kuva mu ntango ry'ihiganwa n'ubu bakiriko badushigikira. Nifuza kandi gutera akamo abifuza bose kudushigikira mw'ishirwa mu ngiro y'ino migambi yacu. Turabahaye ikaze, mutube hafi, mudushigikire, nakareba abarundi barayamaze ngo umutwe umwe ntibigira inama. Ngo tujane, murakoze cane kuntega yompi. Tumwongera amashi ngamwe n'imwiga. Narangiriye tugatwara
gushikiza umugambi wiwe. Mwiriwe neza mwese banyakubahwa batuye abarongozi batandukanye hamwe namwe mwese mwaje kutuba hafi kuri uyu munsi w'iteka. Ndabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya wanyu kugira ngo muze kumva no gushigikira umugambi wanje. Ndanezerewe cyane no kubakira kuri uyu munsi. Umugambi wanje witwa Ubaka Kazoza. Ni umugambi wavutse kubera kubona uburyo abakobwa n'abakenyezi bakora nk'aba headmason, abo bakaba ari abafasha b'ububatsi, bari bashoboye kuba abamason muga ntibikunde kubera ko babuze uburyo bwo kwihereza amahugurwa kandi bakaba basanzaye. Uwo mugambi uje gutanga inyishu kuri ico kibazo kugira abo bakobwa n'abakenyezi bashobore kwiteza imbere mu buryo burama. Ibice bikomeye by'umugambi ni ibi: guha abakobwa n'abakenyezi bo muri komine Gitega bavyifuza inyigisho za masonnerie ku buntu, kubaha kandi amahugurwa ajanye n'ukuntu umuntu yomenya gukoresha neza amafaranga yiwe, ivyo bita mu gifaransa gestion financière moderne. Izo nyigisho zikaba zizomara ikiringo c'amezi 10. Kubaha kandi ibikoresho vy'akazi n'ibikoresho vyo kurinda umutekano, arivyo bita mu gifaransa amakaske, amabote hamwe n'ibindi. Kubashira hamwe kugira ngo biborohere kuronsa akazi ahantu hose haba hari inyubako z'ubwoko butandukanye, ibikorwa by'inyubako z'ubwoko butandukanye. Uwo mugambi uzorangurirwa mu ntara ya Gitega muri komine ya Gitega nyene. Akamaro uzogira nuko abakenyezi n'abakobwa bacu bazoronka ubumenyi bagashobora gukora neza kandi bahembwa amafaranga asumba ayo bahora bahembwa nk'aba headmason, bakagira uruhara mu kubaka igihugu cacu. Abo bizoba bigenewe n'abakobwa n'abakenyezi nk'uko nabivuze, muga hazoba ari aba headmason hamwe n'abandi bose bazoba bifuza kuronka izo nyigisho. Nashaka gushimikira ko tutibagiye ko uwo mugambi uzungukira kandi n'imiryango yabo, abafise abana bakungukiramwo hamwe n'abo mu kibano bose. Kuva natowe maze gukora ibi bikurikira: naratembereye mu ntara ya Gitega, canja kuvugana n'ubuyobozi bwaho kugira ndabe uburyo tuzoshira mu ngiro uyu mugambi. Mu nyuma naragiye gusuzuma centre CEM Goga, ariyo centre d'enseignement des métiers iri Gitega, aho basanzwe bigisha imyuga na masonnerie irimwo, ndiga uburyo bukorwamwo n'ibibanza bizokenerwa. Maze gufata ingingo ko ariwo muce tuzokoreramo ayo mahugurwa, twabandanyije tuvugana kugira turabe ryari abo bamason botangura kwiga. Kandi ejo bundi naruguriye societe yanje bwite izomfasha muri ico gisata. Iki gihugu kizoronka abamason bashasha b'inararibonye bazoshobora gufasha mu gikorwa c'iterambere ririko rikorwa mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politiki. Kubaka bisaba abamason babishoboye, kandi uyu mugambi uzotanga inyishu y'ukuri. Abarundi n'urwaruka cane cane abakenyezi bo kwitega kw'iki gikorwa kibazigamwo amahirwe yo kwiga akazi, kwiteza imbere no kugira uruhara mu kubaka igihugu cacu. Ndabashimiye cyane abo bose banshigikiye n'abamfashije mu buryo ubwo ari bwo bwose kuva ngiye muri iri higanwa rya Miss Burundi gushika n'ubu. Ndaboneraho guhamagara abo bose bashobora kuba abashigikira hamwe n'abakunda iterambere ry'igihugu cacu. Tuzofatanye kugira uyu mugambi ube w'iterambere ry'abakenyezi hamwe n'igihugu cacu muri rusange. Murakoze cyane kukunyumviriza, nizeye ko hamwe twese tuzoshobora kubaka ejo heza h'Abarundi. Imana ibahezagire. Arakoze cyane. Twagira twakire twegera ikigo cya Miss Burundi cya kabiri, nawe gica gushikiriza umugambi wiwe. Good morning, distinguished guests, respected members of the media, ladies and gentlemen, good morning one more time. It's really, truly a privilege to stand before you today at this important moment in my journey and in the journey of many young Burundians. Before I begin, let me express my gratitude to each of you for being here. Your presence is not just a symbolic, it is a powerful message of encouraging the organization
for being with us, for giving me this platform, and all those who have stood by me with advices, moral support, and faith in my vision. Ladies and gentlemen, when I look at my country, I see hope, but I also see challenges. I see children with dreams as big as the sky, but without the tools to reach them, I see young people full of hearts, talent, energy, and creativity, but too often held back by poverty, by lack of education, by hunger, or even by the harsh reality of living on the street. It is from this reality that Tambugwaruka Turashoboye was born. The name means rise youth, we are capable. It is not just a title, it is a call to every children, every young person to rise above their circumstances and believe in their strength. This project is built by 3 key pillars, which is, first, I will start with the education, because every child deserves the right to learn, to dream, and to grow. Secondly, health and nutrition, because, as I always say, a hungry child cannot study, cannot create, cannot flourish. Third, arts, child protection, and empowerment, because no child should be left behind and every young person should be equipped to build a brighter future. Arts, because expression and creativity are powerful tools for healing and empowering. We will begin in Changuzo commune, where the need is urgent, and where I also got the chance to go visit and saw the need of the kids. We plan to expand into 5 provinces. This is not just a project, but it will depend with how we will see the vision is going. Achievements so far, since July 25th, when I was honored to be elected as the 2nd runner-up Miss Burundi 2025, I have not waited. I created a foundation, organizing, planning, preparing the ground in Changuzo, where we visited Changuzo and saw how the kids are living, but also planned on how we're gonna help them. We are proving that when young people decide to act, change begins immediately. What will this project bring to Burundi? First, it will help reduce the number of children in the streets. Second, it will empower a generation of educated, healthy, and creative young people. And third, it will strengthen peace and security, because when youth is given opportunities, they choose hope over despair and construction over destruction. The national contribution, the future of Burundi will not be built in office alone. It will be built in classrooms, in health centers, in art space, and in every community where a child feels seen, valued, and protected. That is the contribution of Tambugwaruka Turashoboye. I wish to thank again all those who have supported me since the very beginning of Miss Burundi, and those who continue to believe in the power of this vision. Without you, this project would remain only a dream. With you, it becomes reality. I want to thank again the Miss Burundi for giving us the opportunity to go open our society at Adebe, where I opened before yesterday my society, which will be named Tamba Rise Company. Let me close with this thought: when we raise a child, we raise a nation. But also, ladies and gentlemen, no project grows alone. Today, I'm calling on partners, whether institutions, organizations, or individuals, to work with us, to invest not just in initiatives, but in the lives of Burundian children and youth. Together we can lift a whole generation. Together we can build a Burundi
we all desire to see. Tambugwaruka Turashoboye is not only my project, it is a vision for all. A vision of Burundi where no child is left behind and no young person is told you cannot, because we all can. Thank you. banyene icubahiro muri hano bashingantahe bapfasoni bavuga imenyeshamakuru bitandukanye namwe bashitsi bahire mwaramutse. Nanguye gushimira Imana yo yadushikanye kuri uyu munsi ikatuzana ikadushikana amahoro. Nongere nshimire n'abatanze ingufu zabo kugira ibi bintu bishoboke, kugira uyu munsi ugwaruka nkatwe tube turi imbere yanyu turiko turabashikiriza imigambi yacu. Nshimire na mwebwe mwaje kudushigikira kuko ntawe utambaye irorero. Imana ibahezagire. Umugambi wanje nawise ingurube z'ubwigenge. Umugambi wanje uje gutanga inyishu mu kuronsa abakenyezi uburyo buramye bwo kwiteza imbere. Umugambi wanje no kuronsa abakenyezi ingurube bagatangura ubworozi bw'ingurube mu miryango yabo. Umugambi wanje urimo ibice ibi bikurikira: mu kubaronsa inyigisho z'ingene gutunga izo ngurube no kubaronsa izo ngurube hamwe no kutora ibice 50 kw'ijana nkabiha iyindi miryango. Umugambi wanje n'uyu ni ukuronsa abakenyezi ingurube hama zimaze kunguka bakansubiza ibice 50 z'ingurube zungutswe, zimwe nkazigurisha izindi tukazironsa iyindi miryango kugira ngo umugambi ubandanye. Mu gihe kiri imbere ubworozi bw'ingurube butsimbataye, tuzogura amamashini ahingure inyama z'ingurube tuzishore ku isoko mpuzamakungu canke dushore inyama z'ingurube ku isoko mpuzamakungu duheze tuzane amahera y'agaciro mu gihugu cacu. Zeze zizane amahera y'agaciro mu gihugu cacu. Bimwe mu vyo maze kurangura, ndamaze kuguruza sosiyete yitwa Style Pro Burundi nzokoreramwo. Ndamaze kuvugana n'aborozi n'abari muri secteur y'ubworozi kugira ngo bankarishe ubwenge umugambi wanje uzoshirwe mu ngiro neza. Ndangize shimira abantu bose badufashe mu mugongo, amasosiyete yose yagize ico aterera kugira ngo uyu munsi tube turi ngaha. Shimire n'umugwi utegura ihiganwa rya Miss Burundi wadushigikiye kuva tugitangura nino saha, ukidufashe mu mugongo, uducira inzira, bakaduha n'impanuro nziza. N'abandi bantu bose mwadufashe mu mugongo, murakoze cane. Imana ibahezagire. Murakoze. abayobozi batandukanye n'abamenyeshamakuru mwese muri ngaha murarenga, tugira amahoro atangwa n'Imana kugira byose. Nitwa Mugisha Monica Celeste, abatiga umwigeme yatowe n'abantu benshi uwo bita Miss Popularity 2025. Umugambi wanje ushingiye ku ikawa itagira akanenge, le café bio, ni kuvuga itarimwo ubumara buturuka kuyipompa nkoresheje igiterwa citwa Neem yirukana ibifushi birya ikawa, canke buva ku ifumbire y'ikizungu engrais chimique irimwo métaux lourds, selenium, cadmium n'ibindi. Iyi kawa ifise akamaro kanini.
ibidukikije n'ibinyabuzima ntivyononekara, protection de l'environnement et de la biodiversité. Hama ikaba izokwinjiza igihugu amafaranga menshi y'agaciro, amadolari, amayero, yuan n'amandi, kuko ishobora kugurwa igiciro gatatu yayo ikawa yacu igurwa. Nifuza rero gutumira mwese muri ngaha n'abatashoboye gushika ngaha bifuza iterambere ry'igihugu gushikira uyu mugambi wakazoza. Dufatanye mu nda twese hamwe tuzotera imbere ngo tujane tugire amahoro.